RPP irakeneye vy'ukuri gufatwa mu mugongo ivyokorwa vyose kugira ngo ibe entreprise iri très performante vyokorwa kuko igisata c'indero twese turabizi ni igisata gikomeye cyane kurya tubona abantu kugira ngo babeho bisaba yuko bafungura iterambere naryo ry'igihugu rirakenera yuko ubumenyi n'ubuhinga bishobora gushikirwa n'abantu benshi ivyo navyo twobishika ko biciye mu nyigisho ibikoresho bofasha inyigisho rero navyo muravyumva bica bikenerwa cyane gose ahantu jewe ico nsaba nuko RPP leta yo tubika umukanda ikayongerereza uburyo kugira ngo ibitabo bishobore gukwira abanyeshuri si bake kandi biyongera ku munsi ibindi bikoresho fasha ingisho nk'amakarata n'ibindi navyo nyene bidasigaye inyuma ibitabo byabaye conçu par le ministère ibijejwe le ministère muri politique yayo ivuga yuko bitagurishwa aha ni mugarukire rero cya gisata kirabana n'ibya droit d'auteur kuko ibyo bigurishwa si ukuvuga ko biba byabaye produit nécessairement muri RPP ariko no kuvuga yuko ari abantu baca bikika mu kiza kumbure bakabigwiza mu buryo ubucanke buriya zabizo imprimerie nawe no kwakiza nawe no menya mugabo nimba ivyo bitabo bihari nuko biba vyakozwe aho rero mworaba yuko uburenganzira bwo gukora ivyo bitabo bwa RPP utoba bwibwa canke buvogerwa naba canke bariya ngarutse ku gime cya modernisation mwabivuze muri iki cegeranyo ibikoresho mufise imashini mufise n'iza kera ibitabo mushobora kwandika mu marangi abiri gusa amarangi nayo ararenga n'indwi nimba atari na 10 n'ayandi sindabizi murumva yuko harakeneye imashini zigezweho harakeneye ubuhinga bugezweho ahasigaye du point de vue de l'organisation RPP niyo shaka kuja kugira conception de programme birumvikana mugabo nko mwabivuze serialiye de booster la collaboration hagati y'ama service atandukanye tamye nimba collaboration nayo itoshoboka kubifiziona numva atacho vyokwica mugabo chaque fois no kuraba l'efficience yico bagipfunditswe icogira akarusho gusumba ikindi igikuru nuko RPP yoshobora kureponda à la demande y'abana b'u Burundi kuva hasi kuri maternelle ou presque préscolaire gushika muri scolaire et même universitaire ariko hari kibazo n'ukuri jewe nibaza ko nyako Umushikiranganji mu refreshisa ko ngo kwiyuvira ko je ngunda kuvuga nti abana b'abarundi byo kuri baraza ubwenge kandi baragira kigoro kadasanzwe ko kugira bashobore gutahura bashira ikintu mu mutwe cy'ubwenge aha ndavye ico no kwita intambwe umwana cako mu gukura mu bwenge ico no vuga nti difficulté relative ico no kwita les étapes du développement cognitif ngaca ndabigereranya na les difficultés relatives des matières apprises hari kintu je nagira ndabasaba nyakuba Umushikiranganji yuko mwogikura muri niveau ya 5e hari ikigwa mwashizemo cyitwa les probabilités muri 5e année primaire dufate 5e sinzi ko no bivuga fondamentale emwe bijya vyigwa ntabyo abana bavyumva nimba abana bashobora kwavansa ni kubera hari utuntu tubaha amanota bagashobora kwavansa bagashobora kubandanya nayo ubundi kidacigwa cari probabilité ntabwo bacumva n'ababigisha barambabarira n'ukuri imbere barakubwiza ukuri yuko atavyo bumva
irya matière yari kwiye kuba radier du programme ya fondamentale ku rwego rwo mu ya gatanu. Jambo abo bahwa abashinga amateka bashashe muri kano kanya ni 93 abafatiriwe kumvo zitandukanye babimenyesheje ni 11 murakoze nyeniteka. Ijambo rero nigi wanyunya ko Umushikiranganji. Nobabwira yuko RPP ari shirahamwe rya leta rikukirira Umushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi rijejwe gukora novuga ibikoresho bisanzwe bikoreshwa mu mashure, aho novuga ibitabo n'ibindi bikoreshwa amabulletin n'izindi document amashure asanzwe akenewe. Murumva rero yuko novuga iri shirahamwe RPP ari shirahamwe rifise uruhara rukomeye mu bintu bijanye n'indero. Kubona rero Cour des comptes yaraje muri RPP igasuzuma ingene RPP iriko irakora, twebwe turabikenguruka cyane gose. Turabikenguruka guko nivyo dusanzwe dukurikirana ibikorwa vya RPP ku munsi kandi no Bushikiranganji dusanzwe dufise nico twita inspection generale, novuga ubugenduzi bw'Ubushikiranganji bashobora kuja mu gisati cari cyo cyose bakaraba ingene kiriko kirakora, hanyuma nk'Umushikiranganji bakaturya kana bakatubwira bati hariya hariho ibiriko biragenda neza ariko hariho n'utuntu tunutu dushobora kuduhinyanyura. Ariko rero burya iyo haje uwundi muntu nawe avuye hanze hariho ivyo ashobora kubona mwebwe mwari musanzwe, no kuvuga twebwe twari dusanzwe turi à l'interne dushobora kuba tutabona. Arico gituma novuga yuko iki gikorwa cyakozwe na Cour des comptes tugikenguruka cyane, kuko hariho ivyo bagiye barabona wanashima bakaduhereza n'impanuro zingene vyogenda kugira ngo igisata cha RPP naco gishobore gutera kija imbere. Ubu naho duha ijambo Honorable Rwasa Agathon. Murakoze ko mijambo nyakubahwa murongo y'inamashinga amateka. Jewe si kibazo ariko gusa ni costa hamwe na contribution. Costa ya mbere niyo nohera ko nuko iyi raporo mu by'ukuri uravye ibivugwa muri yo novuga ntibayituzaniye batevye. Byari kuba byiza iyo bayizana imbere yuko twiga budget. Muti kuki biragaragara yuko Régie de production pédagogique ifise défi nini, défi de modernisation, mais aussi défi de répondre ku bikenewe en terme y'ibikoresho fashanyigisho, ibitabo, amakarata n'ibindi. Ivyo navyo bisaba uburyo buri consistent. Iyo rero iyi raporo iza kuza imbere kumbure au niveau de la commission yize au fond le projet de budget général de l'État exercice 26 27 25 26 ou même au niveau ya plénière kumbure ntihari kubura ikivugwa cyari gutuma iyi RPP yongerezwa ubushobozi, yongerezwa inguvu kugira ngo ishobore gutanga inyishu ku cy'abanyagihugu bipfuza kuco basaba. Ikindi rero nagomba kuvuga nuko RPP irakeneye vy'ukuri gufatwa mu mugongo, ivyo kugwa vyose kugira ngo ibe entreprise iri très performante vyokogwa kuko igisata c'indero twese turabizi ni igisata gikomeye cyane.
kurya tubona abantu kugira ngo babeho bisaba yuko bafungura iterambere naryo ry'igihugu rirakenera yuko ubumenyi n'ubuhinga bishobora gushikirwa n'abantu benshi ivyo navyo twobishika ko biciye mu nyigisho ibikoresho bofasha inyigisho rero navyo muravyumva bica bikenerwa cyane gose ahantu jewe ico nsaba nuko RPP leta yo tubika umukanda ikayongerereza uburyo kugira ngo ibitabo bishobore gukwira abanyeshuri si bake kandi biyongera ku munsi ibindi bikoresho mfasha inyigisho nk'amakarata n'ibindi navyo nyene bidasigaye inyuma nduze kuco umushinga mateka yaje kuvuga ashikirije ukuntu ibitabo bibura mu mashuri muguka bisanga ku masoko kuvyanditse ko yuko bitagurishwa no kumenya yuko abisumamwo baca mu nzira zose zishoboka aha kumbure n'akagohe no vunira leta ibitabo byabaye conçu par le ministère ibijejwe le ministère muri politique yayo ivuga yuko bitagurishwa aha ni mugarukire rero cya gisata cya kirabana n'ibya droit d'auteur kuko ibyo bigurishwa si ukuvuga ko biba byabaye produit nécessairement muri RPP ariko no kuvuga yuko ari abantu baca bikika mu kiza kumbure bakabigwiza mu buryo ubucanke buriya zabizo imprimeri nawe no kwakiza nawe no menya mugabo nimba ivyo bitabo bihari nuko biba vyakozwe aho rero mworaba yuko uburenganzira bwo gukora ivyo bitabo bwa RPP butoba bwibwa canke buvogerwa naba canke bariya ngarutse ku kirimo cya modernisation mwabivuze muri iki cegeranyo ibikoresho mufise imashini mufise n'ibya kera ibitabo mushobora kwandika mu marangi abiri gusa amarangi nayo ararenga n'indwi nimba atari na 10 n'ayandi sindabizi murumva yuko harakeneye imashini zigezweho harakeneye ubuhinga bugezweho ahasigaye du point de vue de l'organisation RPP niyo shaka kuja kugira conception de programme birumvikana mugabo nko mwabivuze sirialiye do booster la collaboration hagati y'ama service atandukanye tamye nimba collaboration nayo itoshoboka kubifisiona numva ataco byo kwica mugabo chaque fois no kuraba l'efficience y'ico bagipfunditswe icogira akarusho gusumba ikindi igikuru nuko RPP yoshobora kureponda à la demande y'abana b'u Burundi kuva hasi kuri maternelle ou prescolaire gushika muri scolaire et même universitaire ndabashimiye kuri iri jambo mwambaye murakoze ego murakoze ubu naho duhe ijambo honorable premier vice murakoze cyane nyene iteka nanje kumpa ijambo nagira nshikirize umwitwarariko kuri Academy Hundi ariko tubanze tubashimire nyakubahwa Umushikiranganji dushime n'ivyo umugwi wamaho wakoze kuko nari nibaza nyene iteka nkuko mwabivuze ntivyari kuba vyiza vyovyo nibaza ko Umushikiranganji yaje avyiteguriye atubwiye entre autres mission Academy Rundi fise muti kubera iki ico ndagisavye nukugira twumve kw'ivyo tuyiteze ko nk'abaserukira bene gihugu vy'ukuri ariko na leta yabibonye kuko hari abakunda kuvuga ko ururimi rw'ikirundi rukenye ariko tukibaza nkuko hari indongozi nyinshi zikunda kubishikiriza tuti nuko atabarondera amajambo mashasha mbega ico cyo kurondera amajambo mashasha y'ikirundi canke traduction zishasha ku majambo ya nariya yarahari vyoba biri muri mission y'iyi Academy Hundi kuko bitarimwo nibaza ko twohava dusanga ivyo tuyiteze ko ejo atari ivyo tuzoronka nanje ndashigikiye cyane yuko RPP mu vyo mworaba hoba modernisation kugira ijane nibihe niho na bya bindi turiko turiyumvira yuko
yohava igwanira ija kuhiganirwa amasoko n'abandi igiye guhiganwa n'ubundi yo yikiri mu ma equipement yashaje nibaza ko ataco vyoshikako nico ca modernisation mu vyiyumvira cyane ko twashimye nyakubahwa Umushikiranganji ko mwerekanye muti ubu baratanguye gutanga amadividende atari make muri leta no kuvuga ko bikunda mu gihe mwo kwiyumvira kuyimoderniza ntimwoburaho muhera nkumva umengo naco mwokiraba mu ma priorité muzogira kugira vy'ukuri ibe competitive kandi iheze isohore n'ibitabo bigezeho ku nyigisho z'abana murakoze nyene iteka n'utwo nashaka gushikiriza murakoze unaduhe ijambo honorable Zashe murakoze nyene iteka murongo inama shinga amateka kumpa ijambo jewe nakabazo kamwe nshimire umugwi wamaho watwigiye ikicegeranyo turiko turakorera kuno munsi ako kabazo kanje kari kuri recommandation ya 5 Cour des comptes bagize berekeza ku bushikiraye kuri iyi RPP natangaye mbonye igisata nka RPP bavuga yuko haheze imyaka ishika nko kuri 3 itagira conseil d'administration bivuye ko hariho umwe atakiri muri ayo mabanga uwundi nawe yitavye Imana naciye nibaza ati none ko ubwo gwego ruba rukeneye byinshi rukora n'ibyo guyiga baca bavyiga gute kandi badafise conseil d'administration akabazo rero nagira mbaze nyakuba Umushikiranganji w'indero namubaza ati mbega imbere yuko Cour des comptes basohora ikicegeranyo iki kibazo mu Bushikiranganji cari kizwi yuko ata conseil d'administration bafise muri RPP nimba cari kizwi hoba hakozwe iki au niveau du ministère kugira ngo ibikorwa bya RPP bibandanye bigenda neza nako kabazo nyene iteka nashaka kubaza murakoze murakoze reka rero duhe ija Umushikiranganji n'abagire ico yishuye jambo ry'wanya kwa Umushikiranganji muravyibuka twebwe twiga twariga avant midi tugasubirayo après midi none ubu bigenda gute none tworondera koko ubumenyi twebwe twari dufise twize dans ces conditions abubu tubigisha ayo masaha ico rero naco twaragikoreye kugira ngo turabe le temps d'apprentissage mugiye kuraba arya amashure tubona ari très performante bigisha amasaha menshi arenge arya amasaha twebwe dusanzwe tuzi yemewe n'amategeko musanga avuga bati abana babwiza gusubira ku ishuri mugabo twebwe danoze ko republique uvuze uti abana bige basubirayo bica bigenda gute hariho undi mu guca uvuga uti mwe ntimuzokwiga naho rero hari ikibazo uvuga tubiza gutorera umuti utuntu nk'utwo d'ordre structurel hagaca haza rero n'ivyankenegwa kugira ngo abana bige neza uko burya les réformes c'est bon kuzikora mugana ukura none ko tuzikoze est-ce que turafise ivyankenegwa ndazi ko haraka video migeze kumva ko ngaha hirya gatoyi hajya musi ya presidence aho mwigisha ariko ari doga avuga ati muguma muvuga ngo twebwe nta kazi dukora ngo twigisha neza twebwe mutubwira twigisha abana kwandika kandi abana badafise intebe biga bicaye hasi ati naho wobura umwigisha ameze gute wo kwigisha umwana gute kwandika ngo abimenye neza kandi yiga yicaye hasi urumva rero nk'iyo nayo niyindi ngorane iruhande ya programme naho zoba zimeze neza gute hariho ibindi bibwiza kwa accompagner les programmes kugira ngo koko turonke indero ya kanovera nico gituma tuvuga tuti tubwiza guconcilier les deux
correction y'ibintu organisationnel, hanyuma tukaraba n'ibindi mperekeza bijanye n'ibikoresho ko bihari, kuko na yahandi hoho wogira reforme igahera atacipfuyemo. N'iyi reforme twakoze bavuga ngo ni fondamentale, abantu benshi bidogera, est-ce que toutes les conditions sont réunies kugira ngo au moins ivyategekanijwe bikogwe? Je pense non. Nk'umushikiranganji ndabizi, nico gituma rero tugwiza kuja hagati na hagati, kuko murazi yuko igihugu cacu ntigifise uburyo irimite kugira ngo ivyo vyose tubironkere mu mwanya umwe. Mbere novuga ko sano wishuye n'ikibazo honorable Gikeke yavuze ati iyi programme hari yoba yarizwe neza, nibaza ko mu vyo navuze ico kibazo sano wagitangiye umuco. Honorable Nyakuba Honorable Anatole yavuze ati ni intererano, ariko yavuye agaruka ku bibazo. Yavuze ati mbega kubera iki habaho amadokima novuga arimwe amabara menshi bica biza gutera ingorane RPP idashobora kugira impression. Abigisha barabizi, iyo uri kurigisha umwana na cyane cyane akiri mutoyi ukoresha ibicapu. Muravyibuka kera tuvuga tugira data na mama bagiye gukora, data aratema mama ararima, bijya biri instructif, bijya bintu vy'ama image biri instructif, kandi umwana uri kuramwigishiriza kuri image yiga neza. Naya proverbe shinwe ivuga iti j'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. Abize pédagogie barabizi. Rero zijya image utazishize mu makurere menshi bica bigora yuko la leso warukeneye kwigisha ishobora kuba asimile ku banyeshuri, ko nimbara abantu babiri batandukanye, c'est vrai urashobora kubagira des visages zitandukanye, mugabo ku mwana mutoyi kugira ngo abiperceve ubagize nk'amakurere atandukanye bica vyinjira très facilement ku mwana. Ako nakarorero kamwe ntanze mu burerero bwinshi. Emuti ibitabo bidandazwa kandi ku mashure bikenye, kubera iki ku mashure bibura kandi ugiye ku masoko ugasanga biriko biradandazwa? Nibaza yuko ico kibazo naco nyene nakivuze ko alo ya large, kuko uravye abanyeshure biga muri privé ingene bangana, tudashoboye guha ibitabo les écoles privées et les écoles publiques, naho ngira ngo wogira gute wosanga biriko biraja ku isoko. Nico gituma twama dushiko turagira inspection, tukagira ibihano, tukagira iki, twarahavuye dufata ingingo yuko ibitabo bigiye bishikira muri deseye, hanyuma umuyobozi w'ishure akagenda kubitora muri deseye, agacasinya igitigiri c'ibitabo akuye muri deseye ajanye ku ishure, hanyuma tugiye ku ishure tukatumaza tuti wewe muri deseye warose ibitabo ibi nibi nibi, none urabifise bitwereke. Izo inspection turazikora, ariko twibukanye yuko noneho muranavyibuka mbere, ndabakengurukire mwaradufashije yuko no mwaka abanyezamu basubira kuronka akantu gatoyi kiyongera ko nubwo atari kanini mugabo ni keza, mwarakoze cyane. Hari abanyezamu dukoresha babatama, kuko nta muntu afise inguvu yoza guhembwa ibihumbi 25 ku kwezi. Dukoresha batama bemera ayo mafaranga 25,000 ku mushahara ku kwezi. Abo banyezamu mwumva ko amagara batanguye gutangura kutamera neza, hari igihe basinzira ugasanga vya bitabo baravyivye, hari n'igihe badasinzira hakaza abantu bafise ingufu kubasumbya. Ndazika umengo ni ikarusi, ngira abanyakarusi barabizi, aho munyezamu bamwishe kugira ngo bavyibe, baramwicara hwera arazira 25,000 yahembwa.
bisigura rero yuko ibitabo ni kibazo bisaba kandi uburyo bwinshi. Nico gituma muri izi reforme tugomba gukora twavuze tuti ego nibyo on réforme mais il faut penser aussi aux mesures d'accompagnement ukijanye na le matériel. Yavuze kandi nibaza ko ari intererano yavuze ati RPP yokorana n'izindi imprimerie kugira ngo turonke ibitabo byinshi. Si ukuvuga yuko ikibazo nibyo irafise capacité technique ariko RPP ikora ibitabo bihuye n'amafaranga twayihaye. Mu gihe rero mafaranga twayihaye abari make naho yoja hamwe n'izindi ntiboshaka kudukorera ibitabo byinshi ngo bikunde uko bakora ibitabo bihuye n'amafaranga twabahaye guko handi hoho boca banahomba noneho nta nivyo boshobora gukora. Honorable Anatole yavuze ati le programme ya Ecofo ntiri adekwa. Nabigarutse ko ntiri adekwa mugabo mwarumvise yuko batugira evaluation twabaye abambere mu biharuro mwarakurikiranye mwarabonye yuko muri EAC mu biharuro umukobwa wo ngahi wacu ariwe yabaye wa mbere. Bisigura yuko nubwo dufise ibibazo n'ibindi bihugu birabifise mugabo nitwoca tuvuga ngo n'ibindi bihugu birabifise ngo duce turyamire tubiza gukora des améliorations kugira ngo notre système ibe plus performant. Nivyo rero turiko turakora kugira ngo turabe ingene notre système iba performant mugabo en tenant compte des moyens disponibles. None umaze kubona ishuri abana bicara hasi ari ngaha hafi yo mu gisagara hariya kure naho muca mwibaza ko situation igenda gute. Nico gituma tuvuga tuti muri budget ubushikiranganji buzoronka shakane intebe ntikizokwigera gihara kujamwo kugeza aho abana bose bicara neza. Yagarutse kukijanye n'inama rukokoma na ya nama twakorera Igitega ico namaze kukivuga sinda kigarukako. Ikindi ni intererano mbere ashigikira nijya position ya commission yuko koko DGCP na RPP bitofatana kandi na jewe nivyo nshigikiye. Yavuze ati muri budget 2025-2026 ati hariho ibihugu bitanu abanyeshuri twarungitse kwigayo batorohewe. Ati igihe rijya tegeko ry'amafaranga tuzokoresha rica ngaha mwarakubisinze ibifunsi ku buryo umunyeshuri ari muri ivyo bihugu azoronka amadolari 100. Ati none vraiment ayo mahera mwebwe nk'umushikiranganji mubona kwiye? Ntakwiye ariko ça vaut mieux que rien. Ça vaut mieux que rien. Ubu ntaco bahora baronka ariko ubu bagiye kuronka amadolari 100. Ico ni ikintu ciza kuko rimwe na rimwe kandi na jewe ntaraja muri aya mabanga ariko navyibaza naho ravuga nti none leta kubera ikitazana amahera yo gukora ivyo bintu wamengo ni manque de volonté ya leta itazana ayo mafaranga. Ariko maze kuraba ikigega leta ibifise ishoboye kuvuga iti ababana ntaco bahora baronka mugabo avec 2025-2026 ngo mandabahe amadolari 100. Je numva ari ciza gose kandi ndabakengurukiye kubona mwaradufashije kuko bahora bidoga bigaherera kwidoga twabwira tuterega natwe tubaha amahera leta yaduhaye mugabo hageze naho turonka naya makeyi c'est mieux kuko murabizi naya baronka ubu nabandi bahora baronka ayo baronka ubu yaradugijwe siko vyari bimeze. Uko rero leta uburyo bugenda buriyongera niko nayo iguma yiyumvira ku bana bayo. Ubu naho ubu leta yabaronka amadolari 100
niyo vyatera bigenda neza mu myaka iza kumbure hari igihe hazogira iciyongera. Nyakubahwa Honorable Rwasa ndamukengurukire kuko ahanini yatanze intererano kandi nazikengurutse cyane rwose. Ngaruke kuri nyakubahwa Honorable icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yagarutse kuri Akademi Rundi, aravuga ati mbega none ama mission essentielle Akademi Rundi ikorana izokora ijeje gukora naya, hati mbega Akademi Rundi izodushiriraho amajambo mashasha. Mu kwishura novuga nti ego cyane mu ma mission Akademi Rundi ikora ibwirizwa kuvyaza sinzi ko novuga kuvyaza canke kuvyara amajambo mashasha dukoresha ngaha mu gihugu cacu. Aha mu bibazo mu nyishu nagenda tangana navuze nti ikijanye na réglementation de la langue kirundi, sa purification, sa codification n'ibindi. Rero mu gihe tuzotangura ku Akademi Rundi izotangura gukora nyene nyezina igakoresha baba expert twavuga bizi ibintu bijanye n'ikirundi, izoshobora kuvyaza amajambo y'ikirundi ikivuga ninge nayo majambo yandikwa guko navyo sera regle. Ubu urashobora gushiraho ijambo rishasha kumbure rifatiye ku ijambo ry'icongereza canke ry'igifaransa kubera ta reglementation yavyo uwagaca vyandika gutya sinzi ko murabona nka Bibiliya zimwe z'abakizwa usanga vyanditse nk'ikinyarwanda kandi twebwe tuyo turavuga ikirundi. Ivyo vyose rero Akademi Rundi izoca bihinyanyura hamwe bavuga bati iri jambo ryandikwa gutya, ukeneye kuryandika mu kirundi vyandikwa gutya, cyangwa uti ni jambo iri désormais riremewe mu kirundi nubwo twahora turivuga mu gifaransa riremewe mu kirundi mugabo ntiryandikwe mu gifaransa cyangwa mu cyongereza mugabo ryandikwe sous forme y'ikirundi. Nta kurya twandika leta utavuga eta mugabo wandika leta kandi abene igihugu bakamenya ivyo ugomba kuvuga. Rero nogarukiriza ngaho kuri ico kibazo nyakubahwa cegera ca mbere mwatubajije. Ikindi umengo ni intererano mwaduhaye kijanye na RPP turayikirutse cyane. Nyakubahwa Honorable Zashe yavuze ati yatangaye kubona RPP idafise conseil d'administration. RPP irafise conseil d'administration, irayifise mugabo idakwiye neza kubera hari abamaze kuvamwo aho sinoja ngaho ngonje kubidefanda twarasamaye ivyo ndavyemanga. Hanyuma na decret ibashiraho bararengeje igihe naho ndemera twarasamaye, ariko ntitwaciye turyama guko twaramaze natwe gutanga abo twibaza boja muri conseil d'administration akidodruwa ko matari ibintu twebwe twisinyira turarindire yuko bajaho kugira ngo ibintu bigende neza. Rero ibibazo nabajijwe nyene iteka ndumva umengo nabitanze ku muco hamwe noba haraho ntatanze umuco ukwiye nkuko nabivuze naje ngaha kugira ngo mudufashe muduterere hanyuma tugende gutunganya ibintu neza. Rero ni haba haro tutahinyanywe neza muraza gusubira mutubwire tubananye duhinyanyura. Murakoze nyene iteka. Reka duhe ijambo rya nyuma Honorable Bed Nyandwi Bed yari savye tujya tutari muhaye. Murakoze cyane nyakubahwa murongo inama nshingamateka. Si kibazo kirekire, ni kibazo kijanye n'ivyigwa bitangwa muri fondamentale zirya dogere zitatu za mbere. Nyakubahwa Umushikiranganji yavuze ko igihe bashiraho ivyigwa amaprograme bahora bavugana n'abavyigisha hari muri fondamentale, ariko hari kibazo n'ukuri jewe nibaza ko nyakubahwa Umushikiranganji mwo refreshisa ko mwo kwiyumvira ko je ngunda kuvuga nti abana b'abarundi byo kuri baraza ubwenge
kandi baragira kigoro kadasanzwe ko kugira bashobore gutahura bashira ikintu mu mutwe cy'ubwenge. Aha ndavye ico no kwita intambwe umwana cako mu gukura mu bwenge, ico no vuga nti difficulté relative, ico no kwita les étapes du développement cognitif, ngaca ndabigereranya na les difficultés relatives des matières apprises. Hari ikintu je nagira ndabasaba nyakuba Umushikiranganji yuko mwogikura muri niveau ya 5e. Hari ikigwa mwashizemo cyitwa les probabilités. Les probabilités muri 5e année primaire, dufate 5e sinzi ko no bivuga fondamentale. Emwe bijya vyigwa ntabyo abana bavyumva. Nimba abana bashobora kwavansa ni kubera hari utuntu tubaha amanota bagashobora kwavansa, bagashobora kubandanya. Nayo ubundi kijya kigwa ca les probabilités ntabwo bacumva, n'ababigisha barambabarira n'ukuri imbere barakubwiza ukuri yuko atavyo bumva. Irya matière yari kwiye kuba radier du programme ya fondamentale ku rwego rwo mu ya 5. Sinzi ko nciga primaire cyangwa nciga secondaire muri école normale pilote Rusengo, sinzi ko noba narinzi biharo cyo nkatavyo noba narinzi, mugabo ndemeza yuko les probabilités sizo guha umwana mu ya 5. Ikibazo cyari cyo nyakubahwa, murakoze nyakubahwa kuba mwampaye ijambo. Ko hari iyo tuvuze probabilité, hari abantu baca bibaza yuko ari za probabilité. Je ndazi ko mengo twazize muri seconde, mengo niho twaziga, baca bibaza ko ari bijya nyene. Uvuze probabilité umuntu aca yumva mengo ni bijya twebwe twiga muri seconde twajanye muri 5e année primaire, ariko suko bimeze. Iyo programme sindayisoma guko nkuko nyene iteka yabivuze, ayo madetail technique ntayo njamwo. Mugabe ico no babwira nuko au niveau de la communauté est africaine hari recommandation yuko abana babigisha amanotion ajanye na statistique guhera muri primaire. Kubigisha rero amanotion sukuvuga yuko baca baja kwiga za statistique zo hejuru twebwe twiga, babigisha utuntu juste dutoyi duhuye niyo myaka bagezemwo. Kuvuga rero yuko babigisha probabilité à mon avis, kandi n'ingene ibihugu bisanzwe biriko birabitegekanya, nta kibazo kirimwo. Ahubwo la matière bashiramwo muri ivyo vya probabilité nico ari kibazo. Uko urashaka kubigisha probabilité ukabigisha manotion trop simple ajanye na la vie courante, ajanye niyo niveau bagezeko, nta ngorane nimwe ihari. Mugabo rero iyo habaye erreur, abo ba concepteur de programme bagaca bashiramo amanotion ari très compliqué, aho niho haca haza rero kuba ikibazo. Kuko na yahandi hoho les notions de statistique ni recommandation ya EAC yuko mu bihugu byose vya EAC batangura kwigisha juste les petites notions guhera muri primaire. Iyo ni recommandation. Rero harashobora kuba harabaye akaerreur kukugira appréciation de la matière qu'il faut donner mu mwaka uyu arico gituma izi reforme tuvuga zimaze kwemega uko tuvyumvira baca binjira muri programme baka mbega ibi turiko turatanga est-ce que ça convient ou ça ne convient pas, bagaca bahinyanyura. Narakunze ababikira n'abapatiri b'Igitega baturungikiye petition, mushobora kuba mwarayibonye, kuri reso ijanye na santé sexuelle et reproductive, aho batubwira bati iyo reso yari nziza mugabo ngene muvyigisha bwo muri ko mwigisha ubushurashuzi. Murumva nk'ico ni ciza, no kuvuga la matière ni nziza, kuvyigisha ni vyiza, mugabo ivyo bigishije il faut revoir ivyo bigishije. Rero nivyo mwavuze, kuvyigisha ni vyiza mugabo nukuraba mbega ivyo turiko turigisha birahuye na la capacité yabo bana turiko turavyigisha, eske ntibiri dur canke mbega birakenewe kuri uwo mwaka turiko turavyigishamo. Aho rero niho hari ikibazo, kandi nkuko nababwiye jiwe ndo mwigisha nagenda babwire yuko les programmes nitwe tuzikonsova
kandi hari uri kurazi konsova sinobabwira yuko uronka programme nziza a 100% mugabo il faut des améliorations nico gitumanye niteka yagumye avuga ati hama hariko haraba des changements si vyiza yuko twama turiko turagira amahindagurika tutagira un système iri stable nico gitume imbere yuko habaho des réformes habanza kubicigwa kuryanye niteka yavuze ati hakenewe ini recherche ibanze kavuga iti ibintu vyifashe gutya kugira ngo bitere imbere vyogenda gutya hoziki ho kugwa mwiki mugabo guca dusimbira ko ngo reka tugire duhindura ikintu navyo ni bibi cyane gose rero ico kibazo ca probabilité nacyumvise j'ai pris bonne note tuzoraba koko yuko est-ce que la matière convient pour la 5e année ou ne convient pas hanyuma si lofo turabe ico hinyanyugwa murakoze nyeniteka